Babantu bibaza ngo nanka Burundi reka da uranonda umurundi nindafise inkofera iri ku idarapo y'u Burundi. It's me, mimi mwenyewe. Sasa Burundi nakupenda sana. Okay guys, hari abantu numvise kuri Facebook bavuga ngo sishira ko ama content kuri Facebook. Umusanzu je ntabwo ndi kuri social media cyane, Facebook, TikTok. Ndafise ama account ariko ntabwo ndayakoresha meme mu buzima personnel. Na Instagram kwanza nagize kwa ndahari mugabo nta bintu shirako. Kuri Twitter ndahari canke X mugabo nyene simparticipa cyane. Bitaye ko nduko nta mwanya je nshobora kuronka ibintu vya YouTube navyo bintwara umwanya aho kandi sanzwe nkora kandi kazi kantunze na famille usata mwanya muri mfise mugabo nshobora kuronka abantu benshi kuri Facebook ndashobora kumbure kuzoza ndashiraho nka live stream ndashobora kwicisha kuri Facebook mugabo sa kumenya ko ufise abantu bagufollowinga 50 cyangwa 100 je ne sais pas ico gihe birashoboka ndafise technology nshobora ndiko ndakora live stream ngaca ndarunga kuri Twitter canke X ngarunga kuri Facebook kuri YouTube no kuri Instagram no kuri pana Instagram no kuri LinkedIn kama ntankoresha ko it's a professional thing so nuko bimeze sino gukora nka reels jamenga ntamanya no bironkera c'est pas kandi ngo navuze sindi very active ku ma social media kandi ngo navuze ntantu beshaye kunkurikira kumbure nzoshira reels nka 10 ndayo kandi biyongera comme ça ndabe ko biri viable ko bifite akamaro ko gusha abantu benshi TikTok ntamanya no nka sorry. Okay, bye.